bavyita guhimba nabuko. Iyo umuntu yahaza ntacyo yimena abona umenga n'umuhererezi w'Imana niwe wenyene Imana yahereje ko guhezagira nta wundi Imana izoha. Bwira mugenzawe uti nyuma yawe hari urundi rutonde runini Imana irindiriye guhezagira rurahari. Ntugasuzugura abantu ngo no munsi basumvye ibintu. Bibiliya yavuze amajambo menshi ngo ubutunzi bw'umuntu ngo hari gihe bwambara amababa bukagenda. Uno munsi hari abagabo duhura ngaha bigeze kuba bakomeye bafise n'ibintu bakubwira ngo nibo barabatunzi ba mbere babaho. Uno munsi ntibakinywera mu banyabirato bari mu bubare bw'amatete bariko bamyoza imikenke. Kandi mwene abo benshi hari bigeze guhonyora abantu baze ngo ntibazokene.